eka. Umukuru w'inama nkenguzamateka Nyaniteka Emmanuel Sinzohagera yarifadikanije n'abakristo bo mw'ishengero rya Fekabu muri zone Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura mu masengesho yo kw'Imana igenekerezo rya 12 Nyakangu no mwaka. Mu manuro yatanze, umukuru w'inama nkenguzamateka yasavye abarundi kubandanya bikingirikiza coronavirus. Akaba yaremereye iryo shengero kuzoriterera mu ntumbero yo kurishigikira mu bikorwa ririmwo byo kubaka isengero nshasha. Ariko nagira manze nsabe ntera kamo abarundi. Narabonye ikete nyakwamushiranganje ajejwe amagara y'abantu yanditse asubira kuduhamagarira gusubira gukanguka kubw'ikiza ca corona. Nagira by'ukuri nsabe abarundi ico kibazo ntitugifate minenegwe kubera corona irahari kandi irica, ariko kandi ni ingwara yoroshe kurwanya, ni ingwara dushatse nk'uko nyakomurongozi yabivuze ngo mubifisemo uruhara, tubishatse umwe wese akagira uruhara rwiwe ingwara ya corona mu Burundi twituza ikagenda. Mugabe birababaje no munsi kubona abantu ibitigiri biguma vyongera kubera ko tuguma dusamara tukabifatira isanzwe. Biransabye kuri abarundi aho bari hose, imice yose, uturere twose, imitumba yose barimo, iki kibazo ca corona ntitugifate minenegwe, tubandanye twikingira, dukingira abandi, hanyuma twumvise ikimenyetso ico cyo cyose genda kwa muganga. Leta mvyeyi idupima kuri gusa, nta mafaranga idusaba. Sinumva renge n'abantu babananye basinzikara kandi ata mafaranga bagusaba kugira bagupime, n'imiti bacu baguha kuri gusa. Mu bindi bihugu siko bimeze. Akare nakamo by'ukuri nteye abarundi utambire kuri twebwe abakozi b'Imana amashengero, nitwifate minenegwe, twipimishe kenshi, tugire umugenzo burindwi wipimishe, cya kwivuriro ukupime uraba amagara yawe ingene ameze. Kuragenda babwire imaze gutobora amahaha kukigwana kugira ngo yiruruke mu mahaha, amahaha bayasubiriza. Rero ndabinginze dushobora guteza imbere igihugu abantu bagwaye, abantu basinzikaye. Dukeneye ingufu kugira dukorere igihugu cyacu kibarutse.